boss unaho akazi k'ubushoferi oya jewe ni bishop si umushoferi Imana ampezagiye mutakana no yijanye cyo kugorora warumenyere ngena n'amaguru Imana dukora ibirumva karibu rero nawe akazi kagena neza yego cyane gose sawa sawa Chérie. Beijo, Jorge. Jorge. Gentil. Chérie, não é que chungi. Chérie. Tigera yovya seruka mu magorwa numufasha tigera yovya seruka mu magorwa Imana Yesu ashimwe Amen amen barakomeye mwari muganiriye narondera nk'isi musaza umufrendi umukozi w'Imana nagomba ndabasabe tuganira gatonya nta mwanya dufise ari ijambo ry'Imana riratubwira ko iminota ibiri gusa urengeje iminota ibiri ca tugenda kandi nivyo nkamwebwe nk'abajene nanjye murabona ko ndi umujenzi kandi ndabona mwashajije nagomba dusangire ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 5 ijambo ry'Imana ngaratubwira Paulo yariko abwira Timoteyo amwandikira ku byerekeye amuhanura ku byerekeye Yesu by'abantu bo mu bihe by'iherezo ibintu benshi bariyumvira ati ibihe by'iherezo hari bamwe hari benshi duhora twumva ati je kuvaho navukiye abantu bakumwe numva ngo ibihe by'iherezo wese ari mu kuza data yarapfuye bandi barapfuye ariko nagomba ndababwira aha yagiye yandikira Paulo n'ute Timoteyo yamubwira ati abantu ngo bumviriza amasara agiye shatwa guhemba nari maze kwesha gusa gato bihanga yakandi gato Paulo yariko abwira Timoteyo amusigurira ku ngeso z'abantu mu bihe by'iherezo ngo muri ico gihe ngo bazoba bafise ishusho yo kubaha Imana ngo mugabo bakayakanisha ibikorwa byayo gatonya nari maze gusa umunota umwe wonyene mwihangane kandi gatonya
ariko nta icyo muri mwamenye bise tugiye kirori ariko tubise bene data ibi tugeze mu bihe by'iherezo mwakire Yesu mumenye kugendera mu ijambo ry'Imana tugeze mu bihe by'iherezo Imana yanjye ndabukira abantu bawe abatima injira ushobora kuronka bishop ko nafite umubonano nawe gatoya Merci. Karibu. Hey. Sawa, sawa. Amakuru ni meza. Murakoze. Yego karibu. twari twarayibanye Twaherukana kera cyane. ariko amakuru yawe Ni sawa kuri turashima uhora. Twarahebanye cyane. Mbwa birumvikana nk'abakozi b'Imana nka bamwebwe mufise abantu benshi mwakira. Biragoye kuboneka. yewe ni ukuri turashima Imana uko biri kose ni sawa nawe Ni kuri turashima. ubuzima bugenda neza Cyane cyane. Okay. Hama jewe nari nifuje guca hano ngo kugira tuganire ku byerekeye urugo rwawe tura nk'umugore wawe tukijejwe vraiment ndasaba kugira ngo mpemu wawuzuza abikwemeza kuko nk'abantu nk'abatwebwe twakira abantu b'abakristo batandukanye usanga tugenda turabona byinshi umugore wawe yerekana imaje itari yo hanze umugore wawe yifata nabi cyane agendana n'ubusore buto buto umugore wanjye my god cyane cyane ntubona ntihajya nyine amarira y'umugabo atemba ajyamo banaharitse ni ibintu biteye isoni cyane uramwiboneye n'amaso yawe nari ntashe mu ijoro urabona mu ijoro imodoka ko imurika amatara mbona abantu bahagaze mu izero mu ibarabara ndavuga none ibi bintu ni abo bantu ni turakwiye kubabwira ubutumwa ndahashyitse cyasane cyane nibaza n'abandi bantu baba badakijijwe nibaza yuko ntubabwira ubutumwa ndahashyitse ikintu nasanze ari umugore wawe ari kumwe n'akungu kambaye munekere n'ibitabi ku munwa Jesus Christ Yesu birababaje cyane nkuko nabikubwiye usabe muhemu wawuzuza kugira ngo abigutahuze kandi aguhe kwihangana uri icyo bagusaba gusa nuko wosenga cyane watewe bishoboka jewe iyo ushavuye kenshi simvuga amajambo menshi urimo sawa bisaba umugisha urakoze cyane komeza gusenga ariko murakoze
naje kubona Bishop merci sana kubona mama ibona na kuna ifisa kanisha kubabaza pardon ambanza kubatsitaza ikibazo urafise umugabo gabo uri mwiza umugabo wawe ntiyarakubereye merci Bite gentil. Chez Angélie. Nanjye sinzi. Wikaje. Sawa. uri wa shushu ndanebite Nisawa sha. nawe apote wari warantevye Reka shanga ndagwajewe. ugwagenda Tante wanje. no kutari babimbwisha Kuri ama stress menshi nkunda byagiye. na telefone bacinyandike message Naravyibagiye ndaruhanye je nigo ku bitaro nkarara y'urumva. Kandi makuru no. kirimo sawa gusa nta mwanya nkironka sha Ibintu bikina. kwanda kwibarize kwanje PM urafise umwanya Sha wapi nayo. Nashaka kuja kwitara ariko sindabimenya neza. uriyaranja vraiment urondera umwanya basi umerekeza muri town Ikasi ndagutelefona. Sivyo? nako ntuze kumbesha Basi ndabikwibiye. ni wabura basi n'amayinite ya message unanyandikia vema mapenda kurungika No, ndakubwiye. okay najyamiriye sana urabizi namwe abantu turyama batutevye cane batwebwe idanje uri umugono rero urazi rero ikintu kimwe reka ndakubwira ikintu kimwe naye nshaka ko tuvugana nahamagara Yego sha. nuko urazi ya diri twakina ndashaka ko dukora ibintu bishira urumva rero urazi tuvugane ingene twoja gutesa kandi aho nanje vraiment ndi Umviriza. avyumvise Hagoye bijemo. Tuvyirukemo sana. urazi rero reka ndakubwira
birahana mugabo ico ndababwiye kimwe tugiye kuvugana nuko tuvugana ingene twusambura rujya rugo rwomuka rwose Biritsa we byirukemwe kanja kuri ya Facebook yawe wawe hagira twari kuri utuntu twi muri agenda tebe no nga turafata ico tunywa imbere ahubwo nyene we reka tujye ku musenyi basi akari kafonga kabari reka turondera ahandi twicara oya reka tujye ku musenyi ndagusaba ndahakumbuye byatane ego murancukishije kuri beach kuri tuje she kumaze imisi ndakubaza ibibazo ufise n'ingorane ufise n'umugiye undavye ko nawe bisiguriye ndagusavye ngire ikibazo ufise urabona ubuzima dushobora kububamo kweli uribagiye ko turi n'abakozi b'Imana turi abakozi b'Imana twibeshe